umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigade General Gaspard Baratuza aramenyesha yuko uzohirahira agashaka kwinjira nga mu Burundi cange agashaka gutanguza ingwano nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi azoca arahura n'ibara riremere cane. Aya na majambo akomeje kugenda aratangazwa. Ano majambo aratangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigade General Gaspard Baratuza avuga yuko umwanzi azohirahira agatera Burundi tuzomusama kandi tuzomuvugutira umuti rero umukwiye. Ibyo bishikirizwa na General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi hari kwigenekerezo rya 24 Ruhuma mu kiganiro bwakeye gica rero ku nsamirizi nkuru y'u Burundi. Ni mu nyuma y'iko rero mu Burundi hakomeje kugenda haragaragara umwuka ugendanye n'intambara canga se ugendanye n'ingwano nkuko biboneka abatari bakeya bakomeza gusa naho bitegurira ingwano. Ibi biriko biragaragara mu manama ari karakogwa ijya nino cane cane mu mugambwe CNDD-FDD nkuko biboneka canke nkuko bikomeza kugenda bigaragara abatari bakeya bama basigura yuko nyene urugamba rukomeje kugenda rugaragara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rusigura yuko nga mu Burundi naho ashobora kwaduka ibigendanye n'ingwano canga se intambara ku rugero rudasanzwe. Ni mu gihe rero nubundi abanywanyi ba CNDD-FDD ndetse n'abakuru b'umugambwe bakomeza kugenda bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko nyene ibiriko biragaragara cange amakuru akomeza kugenda atugera avuga yuko nabo bafise ubwoba bw'ingwano ishobora kuza kubashikira igihe icyo ari cyo cyose. Birabonekera mu manama ari karakogwa aho gushika uno mwanya bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi cange n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi bavuga yuko rero kuba Reverend Kure yogarutse mu buzima busanzwe ari ikibazo kiremere cyane. Bakavuga yuko iyo pfa Uburundi bwoca buragira amahoro, iyo pfa Uburundi bwoca buratekana bukaronka amahoro. Aya na makuru amwe namwe arava mu begereye nyine batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Hari bamwe bavuga yuko rero mu nyuma y'iko Reverend Kuri yo yoba afise byinshi agiye guhindura mu nyuma y'iko rero avuye nyine hagati y'urupfu n'ubuzima, ariko gushika no mwanya hari abandi bama bavuga yuko nyine ibintu bishobora nyine kuba byakomeza bikagenda nabi cyane. Ndabaye ikaze mwebwe mwese abatwumviriza ndetse n'adukurikira ngakuri namonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri Burundi, ikaze kuri mwebwe mutwumviriza na cane muherereye mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza muherereye Igitega, abatwumviriza muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abatwumviriza mwese muherereye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abatwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, mu gihugu c'ubanyi ca Kongo, Tanzania, Uganda, Kenya ndetse n'andi mwese ndabaramukije canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Kaze kuri mwese byonda kwanditse sabone kugira aco aronka makuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu mu makuru nyine tubandanya kwategura ndetse no kubashikiriza, ndetse nabandi mwese muce muratwumviriza ari ubwa mbere nyine byonda kwanditse sabone ufungure narakamenyetso k'inzogera kazwi nka notification cange notification kugira abace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitangwa. Ikaze kuri mwebwe mwese tuyatangurire mu Burundi. Mu gihe ingwano ikirasatira igihugu c'u Burundi cyane cyane ingwano irahuza umuhari M23 n'ihuriro ry'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo barizwamo n'igisoda c'u Burundi. Mu Burundi arakomeje kugaragara umwuka w'ingwano uremere cyane aho gushika no mwanya ibice byose byegereye n'ubundi Kongo hariko harakogwa amasaka akomeye cyane, ndetse nyine akaba ariko haribonekeza n'imirongo minini y'abasoda bafise ibigwanisho biremereye cyane nk'ukubona baba biteguriye urugamba. Mu nyuma y'amajambo yavuzwe nyine na bamwe na cane bamwe rero mu banyamabanga b'imigambo umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara nyine nkuko bigaragara cane urongoye intara ya Bujumbura nyine akaba yaravuze yuko uwo ari wese uzibesha agashikira Burundi agaca gutanguza intambara mu Burundi azoca arahura n'ibara riremere cane, azoca araraswa. Ku munsi w'ejo twarabashikirije undi munyamabanga arongoye CNDD-FDD nyine muri Burunga nawe akaba yaraje kugenda asigura yuko nyene uzoja bukarusizi bazoca baramurasa kuburyo azavuga ati nihenze ahantu ngiye ntaga ariho. Ibi byaje birakurikirwa n'andi majambo nyene yamaze gutangazwa n'uyi Brigadier General Gaspard Baratuza umuvugizi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi cyange umuvugizi nkuko bigaragara cange umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga.
Ibi ngibi rero bamwe mu basesenguzi n'abakurikiranira hafi ibibera ngaha mu Burundi baravuga yuko nyene ibikomeza kugenda bigaragara biteye impungenge ku buryo biboneka yuko Burundi bwa buriko buritegura ingwano canke se buriko biritegura intambara, ariko mu rwego rwo kugira ubwoba bakaba ariko baravuga yuko uzohirahira bazoca nyene baramurasa. Umwanzi azohirahira agatera Burundi tuzomusama kandi tuzomuvugutira umuti ukwiye. Ibyo nkuko nabivuze birashikirijwe na General de Brigade Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi nyine, aho byagaragaye nyine mu kiganiro yagiye ku nsamirizi nkuru rero y'u Burundi mu kiganiro bwa Kebutse. Muri icyo kiganiro Gaspard Baratuza arashima ingene abene gihugu ndetse n'abahagarariye umutekano bahagaze neza mu bikorwa by'iterambere, ndetse ko bariko rero barakorera nyine munyabune, ariko kandi akabasaba kudarira agaciro imvugo zica ivutu zigaca ku mbuga ngurukana bumenyi, kuko rero ari abashaka guca ivutu Abarundi akagirwa ko nyine atanga ikarita itukura kuri bo nyene, kuri abo bantu ngo bajejwe rero kwandika ku mbuga ngurukana bumenyi amajambo yo gucanishamo nyene Abarundi nkuko bigaragara. Akabavuga yuko nyene yiteguye kuzobahiriza karita rouge, nayo rero kubona bafise rero ubwoba bw'uko rero hari ushobora guhungabanya umutekano w'u Burundi. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi agira ati ingabo z'u Burundi zamuka kuri Ntare Rushatsi, ndetse zambaye intare nyine ku mutwe, ntawo zitera igihugu ngo rero asubire inyuma. Amarembe nyine tuzomusama kandi tuzomuvugutira umuti umukwiriye. Ibi biriko biravugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi, mu gihe nyamara ibikomeza kugenda bigaragara canke amakuru akomeza kugenda atugeraho agaragaza neza nyine nuko mu Burundi nyine kenshi igihe bagiye barategwa byagiye nyine biraba akamaramaza bikarangira batamenye n'uwo bateye nkuko biboneka. Muribuka ibitero byagiye biraba cane bya Red Tabara byagiye biraba ngaha mu Burundi, bamwe baranenze ubutegetsi ndetse n'umurongozi bw'igisirikare cya Evariste Ndayishimiye, aho bavuga yuko nyine bitari bikwiye yuko nyine ahangaha nko mu Burundi nyine Red Tabara ubwayo yari ikwiye cyangwa se bari bakwiye gufata ingingo nk'iyi ngiyi yo gutuma nyine habaho umugambi wo gutuma cyane habaho umugambi wo gutuma intambara ishobora kuba yokomera. Baranenga yuko Red Tabara ikomeza kugenda iboneka ndetse ikanagaragaza imbaraga nyinshi cyane. Icyo gihe bamwe baravuze yuko Uburundi bwa kera butari bwarigeze nyine buhura n'ibibazo nk'ibi ngibi nyine, akaba haragiye hagaragara neza yuko nyine ibara riko rirakogwa riteye impungenge, aho umuhari ushobora kuba wotera Uburundi bikarangira nyine Uburundi atakintu na kimwe bubashije kuba bwofata cyangwa se n'uwo muhari ngo bufate. Bamwe rero ntibumva neza ingene mu Burundi uyu mukuru w'igisirikare cy'u Burundi cyangwa umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza avuga yuko nyene uzotera Burundi bazomusamira hejuru canke bagaca baramurasa mu gihe Red Tabara zikagaye ibitero ku nkambi za gisirikare bikarangira nyine ata muntu numwe afashwe nkuko biboneka. Mu gihe ibibazo by'umutekano muke rero bikomeje kugenda byibonekeza, hari bamwe bavuga yuko nyamara Uburundi bwari bukwiye kuba bwova muri ino ngwano, mu gihe biboneka yuko umunyamabanga makuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo akomeza kugenda arashisigura ndetse akanagaragaza neza yuko yiteguye gukora ibishoboka byose, ndetse akanavuga yuko nyine yiteguriye gukomeza kurungika imbonerakure muri Kongo. Hari abandi bavuga yuko yarakwiye kuba yogira icyo yigira mu bikorwa bye bitari byiza. Hari bamwe mu batajya umunwa bavuga yuko nyine Reverend Kure yarakwiye kuba yopfa nyine mu rwego rwo kugira ngo Burundi bashe kuba bwogira amahoro ndetse na CNDD-FDD ice irasenyuka. Hari abandi bagira bati kuba Reverend Kure yarakorotse urupfu hari ico rero bigiye guhindura muri CNDD-FDD arico yoba agiye kwigiramwo. Twarababwiye yuko Reverend Kure yasanzwe arafise abantu bamukunda muri CNDD-FDD kandi benshi cyane ntibamukunda ngo rero nuko aciye ubwenge na cyane ngo nuko ari intwari mw'iterambere. Oya, Reverend Kuriyo rero ari mu bantu bake b'abasendefted bapfukamye nyine igihugu mu nda, bafise amatungo atakwangana mu gihugu gikenye nk'ico nyine ayo matungo bayakuye nk'uko byuma bigaragara. Igikundiro cya Reverend Kuriyo nyine aho kiva si ahandi, ko bari we rero nyine asigaye nk'ijisho rya Nkurunziza muri leta ya Neva. Ibyo ngibyo byajyo biramugira igihangange bigatuma n'ubundi Evariste Ndayishimiye
urabona yuko agihanganye na Petero Nkurunziza nkuko vyoma bigaragara. Imvugo ziwe zo kwishakisha nyine bikerekana ko rero arinda cyane kandi akaba ari mu bantu nyine kwica umuntu ataco bimutwaye biratuma afatwa nk'igihanganye kiremere cyane. Mu majambo makeya nyine nanjye bwanjye nta rupfu nyine nifurije Reverend Ndikuriyo, kuko rero abantu by'umwariko bahagarara nka Reverend Ndikuriyo baracacenewe muri icyo gihugu. Umugabo avuga ijambo akarishira nyine mu ngiro nkuko byoma bigaragara. Reverend Ndikuriyo rero nubwo ataco yamariye akarere akomokamwo kamakamba, ariko kandi abantu benshi bava muri ako karere nyine canga se muri ako karere nyine bari mu mababaro ntangere nyine igihe yaratwaye agace ushira ko n'abandi bakiyoboka Nkurunziza muri CNDD-FDD. Intara zose zo mu manuko bw'igihugu nyine Makamba, Rumonge ndetse na Bururi, Rutana zisa nizakumiriwe nyine mu ntwaro. Nta wundi muntu nyine akomeye nyine wo hejuru ahari ava muri ako karere ate Reverend Ndikuriyo we nyine nukuvuga ko iyo apfa rero ako karere ibyako byari kuba birangiye. Ico rero nyine ni ikibazo kiri muri CNDD-FDD, ikibazo c'amacakubiri y'intara, kandi ni kuva kera bakiri ku rugamba. Abantu benshi bava muri ubwo burere nyine bava muri ubwo burere nyine bari mu rugamba nkuko byoma bigaragara, barishwe barakubitwa ubufuni mu mutwe bazira intara zabo. Muri politike ikira rya Reverend Ndikuriyo ntacyo rizohindura gusa, kandi nawe nyine ubwiwe arabizi, asa n'uwananiranye kugira ngo bamushingure nyine mu mabanga nyine arimwo. Ubwo rero nyine nico gituma mubona hageragezwa ubundi buryo kugira ngo bikunde aveho. Reverend Ndikuriyo yagombye nyine kenshi kuduza umutwe, ariko Neva nyine yarawuhonze awusubiza hasi. Ubwo rero biravuze yuko atakintu Reverend Ndikuriyo agishoboye gukora iruhande rwa Neva rutabanje nyine kucemeza. Abategetsi bose bavuga rikijyana bose barasubijwe inyuma. Umushikiranganje wa mbere nyine muracyamwumva mwengo agira ngo nta nubwo ahari. Benshi baravuga yuko nyine ibintu bya bigiye guhindura isura, ndetse twaba tugiye kubona ibindi bintu bidasanzwe nga muri CNDD-FDD nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni mu nyuma y'ibikomeje kugenda bigaragara canke amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. CNDD-FDD irakomeje kugenda igaragara ndetse ikanagaragaza neza yuko yiteguriye nyine kuba yokomeza kuguma ku butegetsi imyaka n'imyaka, ariko ku rundi ruhande hari bamwe nyine batagaragaza, hari na bamwe rero bakomeza kugenda nyine bashimangira ndetse banerekana neza yuko nyine ibara rikomeje kugenda rigaragara ryerekana yuko mu Burundi nyine ibintu bishobora kuba byohindura isura ndetse kuba byofatira intera. Biravuga yuko Reverend Ndikuriyo ndetse n'abandi banyepolitiki bamwe na bamwe basanzwe barafise ijambo rikomeye cyane mu Burundi, basa n'abantu nyine badafise ikintu nyine kiremere cyane bavuga canke se botangaza, mu gihe amakuru akomeza kugenda adusumira amatwi asigura ndetse akanagaragaza neza yuko nyine ibintu bikomeje kugenda birakomera ndetse bikomeje kugenda biranafata indi ntera nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Biravuga ko General Neva yoba yaravumbuye umugambi wo kumutebagaza ku butegetsi, aho gushika uno mwanya iyo yarafashe ingingo yo guhangana n'abandi bategetsi bamwe na bamwe nkuko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko nyine ingwano ziriko zirabera muri Kongo zishobora kuba zoba intandaro iyo shobora gushikira Uburundi muri uno mwanya nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi biriko biraba mu gihe ingwano ikomeje kugenda irasatira Uburundi, ndetse biravuga yuko Uburundi nabwo bukomeje kugenda bwitegura gucungera umupaka nkuko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho muri rusange. Tukiri ngaha mu Burundi, Rugombo umugabo yatowe yapfuye. Ikiziga cy'umugabo w'imyaka ishika muri 30 cyaratowe ku mutumba Rusiga ni muri komine ya Rugombo ni mu ntara y'Ibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Byarabaye ku Imana uheze kwigenekerezo rya 2023 Ruhuma 2025. Icyo kiziga nticyamenyekanye nyine ku bw'abanyagihugu nyine bakibonye ubwa mbere. Icyo kiziga cyari gifise ibikomere ku mutwe, yarishwe acatabwa muri
ruzi Nyamagana yarafise ibikomere byinshi mu mutwe niko rero umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Rusiga yigana. Gilbert Manirakiza musenateri wa komine ya Rugombo nyene yaremeje ko icyo kiziga nyene co muntu ataramenyekana umwidondoro wiwe nyene carajyanywe mu rukiro bw'ibitaro bya Cibitoke. Asaba abanyagihugu gukorana n'indongozi na cane cane igipolisi mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano muri ako karere. Iyo ndongozi ya komine yaratomoye kandi ko nyene amatohoza ariko araba mu ntumbero yo kumenya uburyo rero ubwo bwicanyi bwabayemwo. Abanyagihugu nyene bo muri ako gace barasaba indongozi mu gipolisi ndetse no ku butungane gukora amatohoza yihuta kandi yimbitse mu rwego rwo kugira ngo nyine bace barabona inyishu cyangwa se ko bikomeza kugenda bigaragara. Makamba ukurindira kudahera rero kandi kw'igiciro nyine kuri Reverend Kuriyo ataboneka. Haraba ikoranwa rikomeye cyane ry'umugambwe CNDD-FDD Makamba ryegeranyijwe n'abanywanyi benshi bo mugambwe baraturutse mu makomine menshi, ariko kandi kuba umunyamabanga mukuru Reverend Kuriyo atarahari byaratumye haduga agashavu n'ibibazo, kuko rero ritari irya mbere asiba ku butumire nyine n'abanywanyi biwe nk'uko bigaragara. Kwa gatandatu hari kwigenekerezo rya 22 Ruhuma 2025 abanywanyi ibihumbi ba CNDD-FDD barakoraniye ku bwinshi ku ruzi Mutsindozi ni muri komine Nshasha ya Makamba. Kuva mu ijoro ry'ubucarero bwaho imigwi imbonera kure nyene umuhari w'ugwaruka rwo mugambwe yari yabonetse nyene iriko irayeyera ziririmba indirimbo zihagiza CNDD-FDD. Urwo ruja n'uruza rw'ijoro rwarateye amakenga bamwe rero mu banyagihugu bararindiriye ndetse barakoresha uburyo bwinshi cyane, nubwo bamaze amasaha menshi cyane mu munsi y'ibiti biri rero ku nkengero y'uruzi Mutsindozi rugabura intara za Rutana ndetse na Makamba mu maruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Reverend Kuriyo umunyamabanga mukuru uwo mugambwe nyine ntiyigeze aboneka. Abanywanyi bavuye Ikibago, Makamba ndetse na Kanyogoro bari bagize ibirometero byinshi bizeye kubona Ndikuriyo. Benshi muri abo rero nyine bari barakoresheje uburyo bwinshi cyane mu kwiyunguruza ndetse no gufungura. Bamwe rero bakaba barakubiswe n'inzara n'inyota mu masaha arenga 28. Umwe mu bari ngaho nyene biboneka ko yari yababaye avuga ati bari batubwiye ko azoba ari ngaho nyene twaramaze amasaha n'amasaha mu nyuma tugenda nk'ibi maramare nk'uko bigaragara. Ibisibo byinshi nyene bitera ikibazo gikomeye. Si irya mbere ibintu nk'ibyo rero biba. Haraheze indwi zibiri abanywanyi ba CNDD-FDD bari batumwe ko rero ku kibuga cya Gisenyi kugira ngo bakire Reverend Kuriyo mu gihe nyine hari urukino ruhuza Algeria n'umugwi Message Ngozi, ariko niyahaje nyine ibyo bisiwe nyine byisubiriza bituma rero haba ibihuha ku magara yiwe nk'uko byoma bigaragara. Kubera iki hari ibinyegezwa nk'ibyo rero ku magara yiwe, nimba rero yaratoye imitende kuki rero atiyerekana, ni kumwe mu banywanyi yibaza ingorane mu mugambwe. Ibisibo bidasiguye bya Reverend Kuriyo rero biratanguye gutera imishamirano mu mugambwe. Bamwe mu banywanyi bariyamiriza ibinyoma rero ndetse n'irementanya bikogwa mu kubesha mu bikogwa by'umugambwe CNDD-FDD. Hoba hagiye kuba rero ukutizerana. Ibyo bisibo byisubiriza birahakwa gutuma rero abanywanyi w'uwo mugambwe batakaza icyizere ku burongozi bw'uwo mugambwe, mu gihe rero hatariko haratangwa amakuru rero nyayo. Ibibazo bica rero biba byinshi cyane ndetse n'agashavu kakiyongera kazovuga nimba rero CNDD-FDD izohitamwo gutanga umuco canga se nyine kuguma mu gacerere amagara akikujwe n'ibinyegezwa nk'uko byoma bigaragara. Haraheze indwi nyinshi amagara ya Reverend Kuriyo nyine atera kwibaza ibibazo byinshi. Ukubura nyine itangazo ry'uburongozi bw'umugambwe ndetse no kwama bihindurwa kandi byari biteguwe ko rero aboneka, biratuma amakenga yiyongera haba mu banywanyi ndetse no mu bandi bose, mu gihe umugambwe babona ko nyine uko kutaboneka ari bisanzwe. Imyidogo iguma iba myinshi cyane. Bamwe barafise ubwo
ubwoba ko rero ivyo bishobora rero gutuma umugambwe CNDD-FDD utakaza ingufu na cane muri iki gihe yimirije amatora akomeye cyane, kumenyesha ko rero amagara yiwe yifashe bisa nuko rero ari nkenerwa mu ntumbero yo kugarukana umwizero n'ubumwe mu mugambwe nk'uko biboneka. Naramenyesheje yuko nyine ibibazo byarabaye mu mugambwe CNDD-FDD cyane ku magara ya Reverend Kuriyo bishobora kuzoba intandaro y'ibibazo bimwe na bimwe bishobora kuzoshikira mu mugambwe, aho gushika ubu ngubu mu mugambwe CNDD-FDD hama haraboneka ibigendanye no kutumvikana, ndetse bamwe bagaca bavuga yuko nyine bafishe amakenga y'ubuzima bwiwe. Kugeza ubu ngubu nyine Reverend Kuriyo ntiyari yagaragara cyangwa se ngo yigaragaze, mu nyuma y'uko hakomeza kugenda hagaragara ibibazo biteye impungenge ku magara yiwe nk'uko biboneka. Turakomeza kubatohoreza amakuru nyine agendanye n'ubuzima bwiwe, aho harimwe bamwe batangura kuvuga yuko yoba yarasubiriye kongera kumererwa nabi cyane. Bashimire, tugaruke mu kanya.